batwimye gato tumaduha basi creme zonyene urumva ibintu byose byabenga hanyiri uruko shwana kubera gato jewe aha no gutaha sinaha ndarara hanyene muri isari kuko ivyo bintu ntivyumvikana sivyo uyu niwe bahaye gato none El Marovu we baguhaye gato je ntayo naronse wari wicaye kijaja ari nari nishaga imbere hajya kijaja yagiye barabiki ko mbona ni tupita pita titi mpaka kunyuma ico ni kibazo cyo kwaza kijaja ari giti ngo hano ngo hano yari yambaye kunyene salamu salamu mwarabihigira ngo mutanki gato kuri abandi muyibi ari doga kwatagategeza ro ivyo ashobora kuba ashitse ubunyene nta muntu harenga no kuziterana baziteranye mukabiri itike wari wambaye kunyene iyo shati niyo pantaro n'ivyo biratuko nyene waguma warura yasagudi isogisi umuteruro dusahano tuzana ininyuma ishesheti yasagudi rero jewe reka ndakubwiza ukuri ibintu byose byagenze neza ariko ikibazo ca gato ariko man twari twicaye imbere hari imbere kijaja yavuze ngo akorera mu Kamenge kuri 13 no kuri 12 ndabivuyemo ntabakiriya nzomushira ariko man ariko vraiment igato batinze baranaziterana umva baziteranye kumumenya no kuri bamwe bazinanye uko nako kwari karido hariho tugeze turubana wewe wari niho waruri we ntayo wari we ntayo wari hagacana wari he haga imbere okay hariho abari hariya mu kabare hariya hariho abari hariya umva nk'umuri yatwara hariya twebwe turi ngaha twara gato hanze twe turi ngaha indani abindani batwari twashire gato n'abantu babiri bonyene kijaja yagiye kijaja yagiye karonda kubwire nukuri jewe umuntu afashe decision simva ngaha muri sare ndarara ngaha muhamagare kijaja azanye gato anye vraiment bakira abantu batigeze baronka canke nyine abo bitagoye barashobora kuraba akantu babagirira bakatugirira kandi kantu nyene yabimenye telefone yaciye ayizimye Peter wewe ngo nta telefone afite jewe ndabemereye kwipasi kamwese abantu batarose mu nyibutse umuntu wese zeko atarose kwipasi kanyibutse kabisa nzomusubiriza mu nko kwipasi kanigari oya rindi nijya turikiri muri December kubera katavuze kuno werekanye kwibona kwinoweri harisa ngo kwipa ashaka muze mu vyibagire fresh mu bivemwo vyibagirana umuntu atanga isango bivanye nico yizere nahacizerereye ndakubwira ejo nzi ko ndi nafingi namwumvise kandi nawe kandi urakoze Imana iguhumugisha nzogutelefona ariko pero nijya nyene ariko inyuma yo kugwana kubera gato sivyo bakabakwemereye ko uzoyironka kwipasika hari ibindi petete wabonye vyiza wovuga vyahabaye ko wari umushitsi witeka uno munsi na mu ncamake ego ibintu byose byagenze neza namubonye Asiya mw'abantu ari inzobe ndabibatuye n'igitibuka naravuga ngo ndigitibuka mama yangu nazana ukorogo waramumanza umva reka sasa leo mpenzi yuko wapi mbona umugabo wanje ari mu kandi kazi yarafatiye waciye witiza mutamajera ivyo bintu ngira namwitije ivyo bintu abantu bareba baguma bavuga ngo je na Najibu ngo tuguma dusohokana ngo tuguma tugendana ivyo ndavyiyamirije imbere ya kamera ya Charity ivyo bintu sivyo nurusaku iyo confiance gashayi hari yo kuza baratiza umusore ati we mutware nta kibazo raza kumugarukana amahoro impunda marembe yewe aho mumbona hose na Najibu tuba turi mu kazi nta bindi barakusemea muzakazi ariko wowe warugwaye wagira ufite tubisubiremo ariko icatumye nkira uzi kubona abandi urabuze umuntu agwaye aguma ashaka utuntu dusosa baguma baha abandi bantu utugato baguma baducisha naguma ngira ngo birananira kwihangana ndamwegera FANNY LAVINE mu matwi none aga systeme nukunyene ngo reka we turavugana inbox none inbox ntihari bumere gato nk'abantu musanze muri abarealizateur wa filme mwayibonye gute jambo nijya uno munsi ndakuvugisha nawe kuronze filme wayibonye gute wetanga iyihe commentaire kuri filme ya batwerese uno munsi filme je nabonye meze neza yakinye n'abantu babimenyeye abantu babizi abantu tumenye nyine mu mafilme yamenyekanye cyane iwacu Burundi
nguri imboregwa tubonye uko akora imboregwa ujya mu kubwira nyisengo ni imboregwa uyu ujya uri hari Maria ko ngo wowe uri imboregwa ndavuga ati imboregwa ati je nitwande imboregwa none jewe gukina filme y'imboregwa je nitwe imboregwa izina ziryo muntu izina n'iryo muntu oya muri ya filme je nitwa Jando ariko ivyo wakenye birakuranga muga mu nyuma byarahize by'imborego niba abafana bo ba Shali TV nimba batararaba imborego nibaje bayiraba ahubwo yahanyene tutere twageza kana tubwira ko abantu kucerekeye imboregwa ni filme ngufi mugabo irimo inyigisho nyinshi ahubwo zikomeye kandi zitahuritse ku muntu wese ashobora kuyiraba Bumva mukina kugira ngo duheba gacupa bakanwa canke bigende gute guhombesha Brarudi none mama muhombeshe Brarudi wazee asante sana nashukuru nyishura mugo bamuhombeshe Brarudi oya ahubwo Brarudi tuko turashaka baturondere baduhe ibiraka tugume tuboregwa cyane Jenda bashimire cyane kuba nabajanira nije no salamu none love mbebuja mapenzi sisi asante sana ugwarukira ego meze cyo nanze kubera banzo sigura icyo jambo ntacyo nanze kubera ntacyo wanze n'ukuri kubera ubwo nta kantu kari gisha ukuri yo kataki none kuza ugomba kudaha mu bantu uri kuradi vraiment ndagwaye niyo mpamvu ubona nambaye ifime ndagwaye kandi ndagwaye vraiment abavyumve bafana bandi ndamizima mukeneye kumbona mu maso me uyu munsi ntibikunda uyu muntu ajejwe iki uyu ni bounce ahubwo jeje mbona ko manda abana man sindafanya igato yiwe nayisheshe urabona twari kwicaranya ari imbere baguma bazicisha inyuma yacu zigenda uyu nawe avuga ati wapi je ngenda ndayisange hanze acha yisanga ari hanze ayisanze hanze nanje nta mubonye nca ndayicako Sasa apa none bro ushaka bakuri he cyangwa ibimeze gute ko mubakurikira oya byamaze guhera urumva yabaye accident nibisanzwe oya nta muntu yondika nuko ahubwo nuko zaheze nyene bari kutwongera niyindi numvise ko hariho nako barazitanga ndavuga ati nawe numvise ko hariho na bamwe batarose nkuru yavuze ngo ntiyarose ntiyarose ngo bagumye bazibacana kukuntu ariko je nari nagize chance ndaronka uyu niyo yaciye yagiyemo inzigo sinze ko yabishizemo inzigo ahubwo arashobora kumbwira ingene akampa umuco neza accident ego sisi ndagushimire kandi tunze kana ni vizuri abafana ba Shali TV babandanye bagira subscribe kuri Shali TV basimbira no kuri Mutamajerari batatwibagirwa kuri Mutamajerari turafise ibikorwa bishasha yamaye nsigaranya amahiri jana plasma ya leo kuri Mutamajerari turafise ibikorwa bishasha twapostinze gari imboregwa ntaco je ndi mabuja misi nagaroho mbaye sinagawucoyo misi nayo nyene nagisigara ngita makofe nawe nka Natasha yakwitana makofe ngita makofe nawe urumva rero bakunze ba Shali TV rero hariho isinema duheruka gupostinga yitwa imboregwa hariho yindi two turakora yitwa umuvyeyi n'iyindi rero season special tuko turabakorera kubera abafana ba Mutamajerari official rero abataragira subscribe basimbire bagire subscribe hama ndabizi ndafise abantu bankunda benshi ngira ko ndababwira nanje ndabakunda gusa naco mfise nobaha sivyo ariko ndaguhaye jana kubera ari gyo mfise none namwe mushaka ndabahiki ego mze bari bamaze iminsi bavuga ngo usa no kumenga kuri kwa Mutamajerari mwagabanije umurindi ngo vyari vyapungutse si kweli mina kwaga musema kweli mushaka murankubita ngo umurindi wari wagabanuse ariko no munsi kuva kumborego nararavye kwanza nkiraho gusa post kijako mu minota mike ndavuga teba speed na rudiye niko bigiye kumera cyangwa ibintu nenda kwishya pale oya twebwe icyatumye tugabanya akariro nkuko bivuga abafana bari baraduhevye niko no bivuga tugashira ko ibintu ntibabirabe cha turavuga ati ngira baraturambiwe cha duhindura system hariho system twahora tumaze imisi dukoresha tugirana ibiganiro n'abantu mu nyuma turavuga ati reka dusubire kuri ya ritme yacu cha dutangurana n'imboregwa inyuma y'imboregwa rero umuriro ugiye kwaka sinibaza ko hari uzozima
fire Waze mwe munagira subscribe sasa. ni kuvuga ibije ibiri ni bikorwa bishushe paraporo y'imborerwa babonye Sure. Gusa rero nararyohewe ndavye commentaire z'imborerwa abantu kwanza bararyohewe abandi bararira abandi hari n'abaguma bambaza ati wewe burya nta nzogunywa ati we ahubwo bambwiye ati wewe ntuboregwa jewe nta ninzo abakora byo no mu maso ucumenga waraye mu ndarane oya ngira nuko atakiki nariye rero urumva ibintu biraryoshe nimba wararavye imborerwa ubwo muraba nibikurikira ni vyiza paraporo y'ivyo twabahaye utararaba nawe ugenda urabe imborerwa yes ni Elma Love mwari muri bwa mwenye bwo ushaka kugira ngo supporting ikintu biciye mu nzira ziwanje mba nkeneye nariko ndaganira na Sisi ndetse na Mutamasherari bariko baridoga kandi ku ikeki babahaye bakwa KIJAJA bima tugiye ntwayire hari anya kuri mutima bare so nabikumbuka content yo imepatikana akabato none mu bisanzwe iyo habaye lancement officiel kuntu hariho ibintu nyene après akantu ka reception none boba bababwiye nyene atagatu juste kaza kubera ngaha nyene akaliye kugira ngo twese tuze kuhahurira nkuko twese twari twitavye bino birewe none nkubu nanjye ndimumenye nako nanjye ndabaza ikibazo none ukiyimbaje ndakibaza ndashishire nde oya uraje kuba warosa aka information nyene uko mbo inyishu ntayo nzi sinzi ngene bimeze ariko peut-être ndibaza neza yuko cyangwa mbona simina na watu washayishe ngira ngo umwe wese reception umwe wese ni wiwe ko uba warose nk'aka information nyene ukuntu kugira ngo nanje shobore kuhashika erega noza mbona uri muduga kandi watanze 15,000 ya je natanze 15,000 yanje kweri nashitse ndaza gushigikira aba bakinyi ba filme bagenzanje kubera naje hariyo filme nigeze gukinamo filme yitwa Dushime ariko twe nta lancement officiel uburyo ntitwashoboye kuronka uburyo kugira ngo natwe tugire lancement officiel ariko turacagerageza tumaze gusohora partie ya mbere ariko mu minsi tugiye kwitegura mu no mwaka mushasha tugire partie ya kabiri ariko yo turibaze ko bizogenda neza nama muzi posting ahe twebwe natwe tuzishira kuri YouTube nyene izina yitwa Doris Myres ono yakinye muri izina giyo YouTube mushirako izina giwe nikyo nyene Doris Myres ndabashimire cyane mwese mwadukurikiranye Imana bahezagire cyane hage bakwitande kwanza turangize iganiro tumenyetse akazina kiwa je nitwa Yves Koli niko ni Yves Koli kwazi Koli da magic oya asante sana baba